kuko nyimba abantu baramvyaye barapfuye gute ntashobora kwicara nzi ko nanje nshobora gupfa. Ikintu c'agaciro mu buzima bwanje n'ubuzima n'ubwigenge, kuba nkiri muzima no kuba mfise ubwigenge birarenze cyane, kandi Imana yahabwa icubahiro ko kuba ibi blessing. Ino game kuva abapeti nouvelle génération tangwe gukora amahit, haravuzwe amajambo menshi banavita conflit de génération, aho wabona ko bakuru bavuga ngo ubwana ngo buyakanya gato buzoca buva kwicata, ati ubwana bibagira twe twabigize kera bazohera nyene bahere. Nibaza ko n'inzigo ibirimwo kandi uba wishize mu kibanza c'Imana, numva ari icaha kidasanzwe. Yego, kuba legend babona umenga muri hasi mwe bwapeti bw'ubu naco muri ko murakora kubona ibintu vyejo, kandi ibintu vyejo nta muntu n'umwe abibona. Nawe ubwiwe nabazejo kwatumva ko nawe ejo ashobora gusubira kandi gukora ibintu vyiza, we katavyiyumvira ivyo bintu, yiyumvira ati abariko bakora vyiza ejo canke hirya ejo bizohagarara, ati natwe twarakoze vyiza birahera. Urumva bariko ishira mu kibanza c'Imana. Itariki ya 28 gitugutu ni paringo ba ikidoma cishiki kwa bambape. Witeguye gute? Hello boys and girls, inizira kumeze neza kwa kuri ahandi ndawe ko ari juste gale cadre for more shake black match on the black. Pero kamera mwitu musaza kwa kuri ahandi ndabura ko vyamaze gukomera, vyamaze kuzana ini point midasanzwe, ndabura ati making sure ko mazubira subscribe akingiranye kare wafyonze comment zanyu yabizidukebura niziduye ingufu ziradua ini point midasanzwe kwa kuri ahandi. Ndabura ko uno munsi twabazaniye umutumire uno munsi, abamuzi baramuzi, twamusanze ku muhani we kwa kuri ahandi. Ndabura ko ari bamwita niyo nkuru Akbar, umuziko mwise KIRIKOU, ariko ibekene ya Kaburungu akili son of ja ndakura musakili. Salamu sana, nizira kumeze neza cyane gose. Unapendeza sana bro, nashukuru sana. Imuhiriyo wicaye bumeze uko nyene nuko twari dufitanye gahunda. Pije ku yindi poem cyane. Imyaka irenga 5 ndakuzi KIRIKOU, nike wishimira kuvuza muri no muziki? Kuba nkiri muzima. Yego, ariko nigihe utari bwaze mu muziki ari muzima? Ari muzima, ariko kandi sinari kuba mu muziki ntakiri muzima. Byose bigaruka yuko ari uko ubuzima kwanza bwatanguye. Nishimira ko nkiri muzima kandi ibintu nkora bitambuka, ko biri kose ibintu turiko turakora biraha icizere cyiza umuziki ndundi, naho tutaragira aho dushaka gushika, ariko naho tuko tugenda buke buke ntiduhagaze. Uko bugenda buke buke ni muhagaze. Iyo uvuze kuri kuragenda buke buke udahagaze ubushatse kuvuga iki? Numva jiko saru guhagarara. Naho ugenda gahoro urashobora gushika uri kuraje. Ariko ikosa no guhagarara. KIRIKOU yagenda cyane abageze, ariko hari igihe bitari kuba binakenewe, hari igihe bari gusanga imba nkiri n'ingozi kubera kugenda cyane wahushije inzira uri kuracamo, umuvuduko wose wabufise wahushije inzira ntacu buvuze. Urazimira tu. Ndagura konksi sana uno mwaka inyuma y'imyaka myinshi uvanga umuziki wawe n'amashure uraronse impamya mushobozi y'amashuri yisumbuye, bivuze iki kuri KIRIKOU? Ni ibintu byiza cyane, ni ibintu bitera intege abandi bana bose muri rusange bari mu buzima bubi canke bwiza canke bafise impano. Nibaza ko ari ikintu kibigisha ko ishuri ari ikintu gikenewe, ico ari cyo cyose wokora ishuri rirakenewe, kubera ko ishuri riraherekeza impano, akazi kose wokora kaba gakeneye ishuri. Nuno mwaka ubona ko utarusanzwe kuri KIRIKOU akiri mu ntango z'ukwezi so twumva indirimbo avuga ati abana babele mandi balahachakia mujini bacha bayiturukato. Bacha bayiturukato. Uno mwaka nyene muratanga indirimbo shasha na Bruce Melody. Gukora na Bruce Melody vyari vuziki? Byari ibintu byiza cyane kubera ko niyo ndirimbo nini nya cyane twebwe dufise, niwe muririmbyi munini nya cyane tumaze kugiranira indirimbo. Vyaduhaye icizere cy'uko ejo canke hirya ejo dushobora kuronka n'abandi bantu, dushobora kugirirwa amahirwe yo gukorana n'abandi bakuru cyane. Yego, hari cyo mwamwigiyeko cyane. Igiki? Umunyakazi. Wow. Yego. Yuhu! Biriko biza kwindi mpfo bidasanzwe uri kura bitubwira uko inyuma y'amezi makeya ugwego rujejwe Conseil National de la Communication mu Burundi ikirahagarika indirimbo ko ititura imico n'akaranga.
wavyakiriye gute Kiriko? ariko ziriya ndirimbo zahagariswe kubimenyesha amakuru. Yego ariko nimwe mwayiririmbye? Nitwe twaziririmbye ariko twebwe dukora ibintu nka business, ntituririmba umuziki kugira tunezereza abantu byonyene, turabikora kugira binadutunge. Ni nk'uko umuntu ashobora kuba afise ibotike akaba adandaza amavuta asanzwe akadandaza nayo kwiyambiza, urumva turirimbira abantu. Hari abantu babikunda, nyimba twararirimbye inzoga ni baby ikabimazwe kurabwa n'abantu miliyoni zingahe zirenga. Si twebwe abo bantu, twebwe ntituri abantu bangana izo miliyoni, bisigura ko ziriya ndirimbo zirafise banyenezo. Ariko nkuko bimeze nta muntu yigera aja hejuru y'amategeko, kandi baba bahari nk'abavyeyi kudukosora n'ibisanzwe hama tugakosora. Uno mwaka nyene abana ba Bilimani balagiye muri Play Music, mwavyumvise gute? Byari iby'agaciro cyane kubera yuko nkanje kuri kote yanje nta gihe na kimwe nigeze nja no guhiganwa muri Play Music. Mugenzi wanje nawe Double J yaramaze kujamwo agahiganwa, ariko nta gihe na kimwe ari bwigere ayitwara Play Music. Ariko mu nyuma aza kuyiserukira ibera brand ambassador. Ni ibintu biha icyizere cyiza cyane umuziki wacu, kandi biha n'icyizere cyiza buri muntu wese mu buzima yumva ko bidashoboka. Yego byari iby'agaciro, twaratembereye hafi igihugu cyose, twarabonye ko ibintu dukora hari abantu babikunda, hari ahantu bishika, twarabonye ko dufite abantu badukunda. Brarudi ibandanye itera imbere, ibandanye ishigikira impano z'u Burundi. Yego byari iby'agaciro cyane, barakoze kwiyumvira kugwaruka. Hari insolite zoba zarabaye nk'ubu gashika ahantu ugasanga ico kintu dufate ntiwaruzi ko iyo ndirimbo yawe yahashitse, cyangwa nawe ugasanga uririmbye indirimbo ahantu ntiyashitse? Duha akarorero, mbega icyo tutamenye muri ya Play Music mwe murimo caba icyabera mu makurise cyo bari cyaga Kiriko? Abantu badukunda cyane, abantu byagaragaye ko badukunda cyane, nta bushobozi bafise bunini cyane. Yego ariko warashobora kubona nk'umuntu nta birato yambaye ariko araririmba biraharawe akakwereka aragukunda. Ni bimwe mu bintu byagiye biba. Ikindi gihe nyene umuntu ashobora kurimba indirimbo ahantu wizeye ngo barayizi, ariko ugasanga ntayo bazi, ariko muri rusange byagenze neza. Yego iyo bishitse ugasanga byaranatwigishije cyane kwagura imbibe, kurondera abandi bakunzi b'ibikorwa byacu haba hanze kugira duteze igihugu cyacu imbere. Urumva ntiba biryoshe kubona umukunzi wa Kiriko akunda ibikorwa bya Kiriko, yoshigikiye Kiriko, yofashije Kiriko gushika ahantu, ariko akaba ari karirimba atani birato yambaye, ari karirimba indirimbo ya Kiriko nta birato yambaye. Urumva dukwiye gukora cyane. Hariho abantu badukunda ariko bitarakunda ko badushigikira nk'uko bo bavyiyumvamo. Yego dukore cyane. Dukore cyane ni ibintu bikomeye cyane. Queen Poem kiyege yaravuze mu majambo menshi ati ntibyari bikwiye aba petit Play Music niba mwitarimwo Vizo na Zadbi. Wavyakiriye gute? Nta kuntu nakumwe navyakiriye, je nakiriye ko bantumiye, hama ababona nabo ko twebwe tudakenewe barashobora gutegura ibintu byabo bagashiramwe abo babona ko bikenewe. Yego kandi Brarudi ni ikintu kinini cyane kugira barinde biyumvira Kiriko, Double J, Bface, Stanish, kandi bari mu kazi, suko babona kw'ico kintu kitazobungukira canke ari ibintu biri ngaho gusa. Yego biriko biza kuyindi point bidasazwe. Kiriko uri kuratubwiye ibintu bikomeye cyane, turacari ngaho nyene. Uno mwaka iyi sama iratanguye, ni sama yatanguye kuri Kiriko, tubona yurira indege agenda mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi baravuga ati Kiriko agiye gukora iki? Urugendo rwawe rugamije iki Kiriko? Nari ngiye mu bintu byanje by'akazi, kugira ibintu by'umuziki. Yego no kugira iriya surprise umugenzi wanje Kivumbi. Twari twabivuganye, arambwira ndafise concert ino, uje kunshigikira abantu tukabagirira surprise. Nibaza ko byo byiza cyane. Nanje rero nari sanzwe mfise gahunda yo kujayo gukora indirimbo kwa Prince. Ndavuga ati nta mpamvu nimwe yotuma tutabikora, ntaco ndiko ndakora. Ndagenda kugira niba abantu bahari ndabazana ngaha kugira ejo canke hirya ejo natwe ibintu dukora bitangure kuturiha nyene nkuko abandi bibari. Yarampaye performance dasanzwe muri arena. Wiyumvise gute? Wabonye public y'Ikigali yakwakiriye gute? Je rero nkiri hajya nabona bisanzwe,
nagiye kubona bidasanzwe kuri video narinzi ko byari bisanzwe ariko video narabonye ko abantu bari bishimye narabonye ko ibintu dukora natwe hari ahantu bigeze urinze uja mu kindi gihugu ukarimba indirimbo bakayiririmba nabo biba bisigura ko ibintu ukora hari ahantu biriko birashika cyari by'agaciro ariko ni ibintu bidafatiye kuri Kirikou bifatiye kuri buri murundi wese kubera ko nyimba Kirikou ariwe yatanguye kuririmba muri arena ntibavuga ngo Kirikou bavuga umurundi wa mbere yatanguye kuririmbira muri arena n'uyu ariko baratanguza umurundi wa mbere urumva ni ibintu abarundi bose bari bakwiye kwishimira yego numva atari ibintu byanje ni ibintu by'igihugu muri rusange buri wese akunda iterambere ry'igihugu yego ubaye umuririmbyi wa mbere w'umurundi aririmbiye muri arena yego performance nziza cyane yego abantu barayikunda bivuze iki ko n'umupeto muri nouvelle generation atanguye kuririmbira hajya ahantu tubona ba Diamond basigaye baririmbira ba Davido n'abandi benshi nabivuze ni ikintu kidafatiye kuri jewe ni ikintu gifatiye ku gihugu muri rusange buri muntu wese akunda iterambere ry'igihugu kiriya ni ikintu ciwe yego biri kubiza kuri ni poem idasanzwe uragize performance mu gihugu cy'u Rwanda nuko ni kiriya gihe nyene mu Burundi hari haje muri Doben benshi baravuga bati ivya Doben biriko ravuga ibujumbura ariko ivya Kirikou performance biriko biravuga ariko si cyo kimwe n'inguvu za Doben wavyakiriye gute kubona performance yawe ibujumbura itari ifise inguvu cyane nk'ivy'umuzi wa Doben i Burundi abo wavyakiriye gute nk'umumenyesha makuru ajejwe ko bitangaza ndakubaza umbaza sino bikora hama ndanabitangaza ni mwebwe ikibazo kiri kuri mwebwe kandi nabariya nimwe mwari ko murabisazagiza mu bantu sindi umumenyesha makuru jewe je ndaririmba nkagira utuntu twanje hama abamenyesha makuru nabo bakamfasha kubisangiza mu bantu numva rero atari ikibazo kiraba jewe yego ariko ntibinci intege kandi nta nuko bizigera binci intege tuzokomeza tubikore kugeza igihe nyene natwe tuzohabwa agaciro cyane urizi ubona mu Burundi babiha agaciro ko bitarenze cyane paraporo n'umuntu kandi ikindi naco mu Burundi urabizi ko turakira ingenzi cyane naco bidutwara kwakira abantu yego numwe mu mico yacu mu mwaka wese wari warakiye mu kwezi kw'icenda Bruce Melody Kirikou biriko biza kuyindi poem idasanzwe tuza tubona ukiri hariya nyene muri kumwe na coach Gael manager wa Bruce Melody ko bakiye kumuraba kuri office benshi baravuga bati iki kintu gifite cyo gisigura haravuzwe amajambo menshi ko Billman Boys aba Billman Boys muri musanzwe muri management ya 1:55 am ayo makuru yo bariyo si gusana n'abantu batubereye inshuti nziza batubereye inshuti nyazo baduhaye umuririmbyi wabo turakorana atakintu badusabye baraba impano yacu turakorana urumva ko ari ibintu by'agaciro twagiraniye ubucuti bukomeza budahereye kuri ya ndirimbo yego kandi nanamushimire cyane n'umuvyeyi mwiza cyane niyo ngeze mu Rwanda buri gihe ntegerezwa kumurondera kandi mbanzi ko hari akantu ntegerezwa kuronka gatuma ibintu nagiyemwe bitambuka mani muheza gira hari hose naje ndabona coach Gael vraiment n'umuntu mwiza cyane muga kubariki sana coach kwindi poem idasanzwe nuko gikoguragiye gukora ariko imbere ko dushika kwigaruka ryawe mu Rwanda nta kwezi kwaciwe uriyo basaza umuziki w'u Burundi n'umuziki wa Billman Boys ugeze mu Rwanda ubu biratuma hari abaririmbyi b'abarundi Diwani baramwumviriza Mati baramwumviriza Double J baramwumviriza Rinoji wana baramukunda sana iriya ndirimbo yakoze yarabaye nini nyariya cyane urumva biraho icyizere cyiza umuziki wacu ko biri kose hariho abantu bumviriza ibintu byacu nubwo atari ku rugero nyene turabishaka ariko uko biri kose ibyo tumaze gukora hari ahantu bimaze gushika kandi kugira bizogera no ku rugero rushaka nuko tuzobikorera cyane hama bikagera aho dushaka ko bigera ariko ndabatera intege abaririmbyi bose b'abarundi ubu ntihagira umuntu azosura gupona ngo abanyarwanda ntibatuvutse bakunda ibikorwa vyiza byarigeze kuba bivugwa byarigeze kuba bivuga ngo abanyarwanda ngo barakase umuziki wacu kumbe bakunda ibikorwa vyiza kandi ntiworirimba ya Lampaye utari usanzwe yumviriza ntiwombona ngaho nyene hamucu yimenya ku mutwe ngo nawe yiririmba no kuba usanzwe wari uyumviriza no kuba usanzwe wari uyikunda yego biriko biza kwini poem idasanzwe nuko rero bagarutse mu gihugu tugaruke rero mu kiganiro
bantu b'Imana nimba ikiganiro ciza ari umuti ubu twinjiye muri farumasi kwa kundi ahantu Pillman Boys turabonye mu miseze affiche na cyane kuravuga iri kurerekana kuri tour ya Europe muri ko murazunguruka bivuze iki ino tour ya Pillman Boy izozunguruka mu bihugu biri muri Europe kwitari guhera kwitari 28 kwezi kwa gitugutu ni ivy'agaciro cyane kandi naco ni ikintu kitaraba Pillman Boy ni ikintu kiraba igihugu kujya Cedric ba Karebu bagiye guserukira intamba abarundi babashigikira bakabereka yuko bari kumwe nabo nibaza ko natwe wari umwanya mwiza abarundi kutwereka ko bari kumwe natwe kubera ko ni nk'intamba zisohose tugiye kumenyekanisha igihugu tugiye nk'abarundi nitugiye nka KIRIKOU na Double J tugiye nk'abarundi rero abantu badushigikire kujya bashigikira izindi nkino natwe ibi bintu dukora subugenegene nakazi kandi n'ibintu bihesha icyubahiro igihugu cyacu natwe dushigikirwe kujya nyene tubona intamba zigiye gukina zishigikirwa kujya tubona muri basket bashigikirwa natwe mu muziki nyene dushigikirwe kubera ko ibintu tugiye gukora ntibizogarukira kuri KIRIKOU na Double J gusa hari abana benshi b'abarundi tugiye gucira inzira nkuko natwe hari abantu baduciriye inzira ntibizogaruka kuri twebwe nitwagenda hariya tugakorera amafaranga ntituzoyarira hariya tuzoyazana ngaha tuyakoreshereze ngaha hariho mwene wabo na Gaere canke mwene wabo na Simbizi canke mwene wabo na Ediso ashobora kuzobigiriramwe inyungu mu nzira atazi niyo mpamvu rero byari bikwiye kuba ari ibintu twadukwiye kuba dushigikiwemo cyane yego mu myaka yahera byari bigoye ko muri Burundi aronka visa natashana mwe muri nouvelle génération basanga bari jeune ariko ravuga je ndi muri jeune ngo narakoze igitaramo muri Amerika ndakora mu Bufaransa ndakora muri Belgique wasanga arico kintu ubwo burero berekana kugira ngo berekane ko ari jeune ariko muri ko muraronka zino visa nubwo binga muri ko murakoresha kugira ngo zino visa zishobore kuboneka ibitera mu shoko kubijamo nibaza ko icambere ari bikorwa byiza ngira dukora no kwitanga cyane kandi bose utanyumvirije bica bikopika ndakumva banda sivyo nibaza ko ari ni ibintu by'agaciro ni ibintu bicizere ciza umuziki ndondi muri rusange yego mwatubwiye yuko abantu ndakwiye kubashigikira kugira bashigikira intamba mu rugamba iyi ntamba mu rugamba zigiye zirashigikirwa n'u Burundi n'abarundi baraziterera mbega namwe mushigikiwe n'abandi n'abarundi babitahuye ko umurundi ateye imbere ari uburundi buba buteye imbere nibo badushigikiye uyu munsi yego nibo bashigikiye bisigura ko support ikwiye mu ifisi ni kwiri ariko ababitahuye barahari kandi nibaza ko atari impaka babe benshi n'ahaba umwe canke babiri babitahuye abari iby'agaciro kubera ko nabivuze ibintu tugiye gukora ntibizogarukira kuri KIRIKOU gusa ntibizogarukira kuri Double J gusa ni igihugu muri rusange bazovuga abarundi baraje gukubita umuziki muri France nibararirago dushigikirwe rero n'abarundi cyane kubera ntitwiteze gushigikirwa n'abazungu hariya canke nga twizeye abarundi cyane yego mwizeye abarundi cyane turacari ngaho nyene iyo bagiye intamba mu rugamba ziragenda zitwaye n'abacoach zijana n'abacoach ziratwara n'abafara bakeya ziratwara abamenyesha makuru mbega mwe ntamwe ko bavuze ko buri ntamba mugiye guzerukira ubundi mu muziki muzegera mujanye n'abandi tujana n'Imana kubera iki kujana n'Imana gusa abari nabo nyene barajana nibaza ko ibintu byacu bitaragira inguvu cyane niho bigitangura kandi ntibyotangura uyu munsi bice bimera nk'uko tubishaka ariko ni intambwe nziza ejo canke hirya y'ejo bazotahura ko KIRIKOU akwiye kujana na Juste Gael akwiye kujana na Simbizi akwiye kujana n'umukunzi wiwe kanaka w'ibikorwa vyiwe ariko kubera ko intambwe ya mbere twayiteye nta kibuza n'iya kabiri tutazoyitera ariko nakimuza muzomusiga manager sojana n'Imana birababaje nuko biriko biza kuri poem idasanzwe iyo intamba mu rugamba zimirije urukino canke naho ziriko zitegurira inkino za vuba ziraterereza maze abene gihugu amashira hamwe asanzwe ari ikora bivanye n'ingene umunyagihugu aba bashoreye
akabashigikira mu bindi bigo baririmbye usanga ikampani zibagwanira kugira ngo bashobore zishobore kubashigikira mu byo barimo mbega mwebwe haraho mwa mwaradodoye kugira ngo mushigikwe ko nzi ibi byo ma concert bisaba uburyo bwinshi hari aho twadodoye hariho naho buguruye hariho naho batarugurura ariko twifuza ntitwododora hose ariko buri muntu wese abona yuko hari ikintu yotererera naho yobwira ati mwene wabo ati bazoza naho tobo bakunda genda bashigikire naco kizoba kimaze ariko Imana ishimwe hari abamaze kubitahura hari abamaze kudushigikira nko aho bageza ariko ntibikwiriye turashaka abarundi benshi badushigikire kugira ntituzomaramare nitwagenda hariya tukamaramara ntibazovuga ngo Kirikou yamaramara abarundi barajino baramaramara iyo umuntu afise yerekeza aragira indoto nyinshi hari indoto wari ufise kera wabona kuzokugwara gushikako mbeho mwizo izo maze gushikako nizahe indoto mbongira ibintu nifuza mu buzima ariko ikintu mpora nifuza cyane njyewe no kuba numva nkiri muzima ibintu byose mba numva bishoboka yego uyu munsi mba nifuza ko ejo nzoba nkiri muzima kandi izo ndoto buri gihe nimba ntarapfa urumva ko Imana ibinkorera iryo jambo wamurivuga cyane ngo nkiri muzima ariko mukigira umuntu atahura agaciro k'ubuzima nuko vyaba byaramaze gushika rimwe na rimwe agakwa kububura ariko byaba bimaze gushika kirikagagwa kubura ubuzima ariko nyimba abantu baramvyaye barapfuye gute ntashobora kwicara nzi ko nanje nshobora gupfa niyo mpamvu yego ariko ikintu c'agaciro mu buzima bwanje n'ubuzima n'ubwigenge kuba nkiri muzima no kuba mfise ubwigenge birarenze cyane kandi Imana yahabwa icubahiro ko kuba ibi blessing yego byaba bimaze gushika ahantu uburenganzira bwabwo ubwigenge kabubura mbega ibuze ubwigenge ucukora iki nka Kirikou ariko ubuze ubwigenge wokora iki nyine cubugwanira wabutawemwo n'ikosa naho wabutawemwo n'ikosa hacakura igikurikira ikihenya ikihe ariko urumva ko aba ari ubuzima butoroshe rero ku buzima bwa buri muntu wese nibaza ko nawe dukunda kuvyibagira iyo umuntu mubajije ni bihe bintu yashaka gushika ko arakubwira narashaka kuza kubibujumbura narashaka kugira ibi n'ibi narashaka kugira ibi n'ibi ariko kuri jewe mba numva kuba nkiri muzima ari byo bintu nashaka cyane yego ibisigaye byose nawe ntivyakunze harimo n'ibitakunze yego ariko nibitakunze nyimba nkiri muzima mba nifitiye icyizere ko bizokunda yego niyo mpamvu ushira imbere kuba muzima yarazi ngo niyaguheba azoca ateseka ariko ntivyakunze ujya muntu yayibaza ko uzoca uteseka daforoza ndagira ngo ni wawe ndi wariya kumutanga ndaforoza ducishijeho ku kavesi tugaruka yarazi ko niyampeba ngo nzoca neseka ariko ntivyakunze yarazi sinzoronka ikindi cana ngo nzo ariko ntivyakunze niyo ngo n'urukato barayanse barayanse biriko biza ku yindi point bidasanzwe uriko uratubwira amajambo akomeye Imana iriko irahezagiza Billman boy mu mwanya muto udashika n'imyaka 2 muri kumwe urabona ko muriko mukora ibintu bikomeye cyane mpa nkeneye kumenya nyirihe banga giterambere ryanyu ubumwe n'inkomezi niryo banga kuja hamwe n'abandi gukorana n'abandi bantu ubona ko bafite ibintu wowe ukeneye ariko udashoboye yego mukuzuzanya ni imigwi myinshi iza igatera imbere ariko twe ntituri umugwi murabaki turi Billman boy ni nka brand iduhuza ariko Double J aririmba kwiwe nanje nkaririmba kwanje yego ariko dufite ikintu kiduhuza nkuko turi abantu twese twavuye Birimani twisanga ngaha ibujumbura guhiga ubuzima turavuga ati reka turondere ikintu kiduhuza kizoremesha n'abandi bantu bose kumva yuko abantu ba Birimani bashobora kugira n'ibintu binini nya cyane mujini cyangwa hariho hose mujini ubu muri ko murakora ibiteramo turabona ko n'umuhanzi batanguye kubizera kimwe mu kintu wabengana urugamba rukomeye twabibona ko ari umuririmbyi nk'umwe cyangwa babiri mu gihugu ashobora gusohoka gukora igiteramo
aho twabona bita aba legend ariko namwe nouvelle generation muri ko murabikora cyama interview bamwe mubona shuwe gukoresha bita aba legend baravuga ngo twe turaba legend kubera twakoze igiteramo Paris Bruxelles biri mu byo berekana muri CV yabo ariko urumva ko ari CV yego kandi urumva ko natwe ntitwitwa ba mbere tukurikira bunyene tutegerezwa kubibubahira kubera ntawomenya ushobora gusanga nagiriwe ayo mahirwe kubera ko Roriro yigeze kuyagirirwa ugasanga Roriro yaranciriye inzira cyo gasanga Big Fizzo ari mu banciriye iyo nzira urumva rero tukomba kubibubahira kubera tutabibubahiye natwe bitugiye gukora nitwagaruke ejo ntabyo muzotwubahira ntabyo bazotwubahira abantu tukomba kubibubahira biri mu bintu bituma bitwa aba legend kuba baraciye iyo nzira yego hano nakere kumenya benshi babivuga ni ibintu bigoye kuronka aho nagomba gushika naho nyine takene kumenya tuvuge ko ari urugendo ruba rutanguye kuri mwebwe wo muri nouvelle generation kugira namwe mu myaka iza mwe aba legend nibaza ko ari yo nzira umuntu atanguye kuba ari muto nuko aba ariko aregereza mu busaza uko biri kose imyaka ntihagarara nibaza ko natwe ariyo tuje yego barabirose abo ba legend nyene abo ba Fizzo abo ba Roriro n'abandi bararonka amavisa baragenda kora ibiteramo ariko imyaka yaciye Fizzo azirugagwa bivanye n'ivyo naje ntanazi niki kintu muri ko murakora namwe kugira ngo ino myaka muri ko muragenda muronka ivyo biteramo aya mavisa muri ko muraronka n'abapeti bazozo myaka iza bazoronka ayo mavisa abwo ntibabugarire nibaza yuko tuzogerageza gukora ivyatujanye no gerageza cyane kubumvisha ko Burundi ari igihugu cyiza kandi bakwiye kubumenya tuzogerageza gushikana igihugu cyacu imbere yego tuzokora akazi kacu dukora ibyatujanye tubikore n'umutima umwe kandi nk'abasoda nyene twumva ko twaserukiye igihugu yego abaririmbyi kenshi twama twanabibonye eka n'abakomedie iyo bagiye gukora ibiteramo hanze uzamva muri commentaire ngo iyo ntazogaruka twama twabibonye mbega wewe naho uri umuririmbyi akiri mutari kwaraza ndakeneye kumenya usanzwe uri kurera n'abandi bana wibaza ko ari kubera abaririmbyi kenshi yo mukozi w'ibiteramo batikeka ko mugaruka nibaza ko atari abaririmbyi gusa n'abakina ni iriya yitwa gute yitwa Red Bull yitwa gute handball bariya n'abaririmbyi nibaza ko bivana n'umuntu n'uburyo ngira ashobora kuba akunda igihugu ariko je ndakunda igihugu canje kandi iyo ndi mu Burundi mba numva nisanzuye numva isoko ryanje riri ngaha mu Burundi biriya ndabifata nko kugenda kumenyekanisha igihugu canje hama nkagaruka kubera ko mfise umuryango wanje ngaha kandi ibintu nkora ndabikorera ngaha kuri Kiriko ni ngombwa kugaruka nego hanyuma utagarutse aricyo vyo kwica ntavyo nzi mugaje ntegezwa kugaruka nawe ntavyuzi ariko ibaze nk'ubu ntagarutse batonya banje vyogenda gute utinukire ko batoya babura amavisa ibaze ko yari mutonya wanje agiye kuronka amahirwe ejo canke hirya ejo yo kuja kwiga hanze ariko akamubwira ati na mukuru wawe yaragiye ntiyaje ushobora kuronka hari ikibazo gikomeye naho atoba mutonya wanje ibaze nka D1 abuze visa yo kuja kwikubitira muri Canada ngo kubera ko jewe ngo ntagarutse Trezo akayibura Rap Boy akayibura ntacyo noba narashise ko cyane kurusha yuko nogaruka hama nabo bakagenda tugaterera imbere twese tukaza kubaka Burundi bwacu natwe tukabugira iburayi yego ndikiri kwakira twemeye ko atazoza imbere ga nibo ngo bagiye bagitse babo ngo bazimbi bagenzo bwira banzimurora nzo sinzozimira tuguma mfashe kuboko Double J yego hama nawe rya kuzimiza naho anzimije ndamwe yako kuboko Biko biza kwindi point dasanzwe ino game kuva abapeti nouvelle génération gukora amahit haravuzwe amajambo menshi benshi banavita conflit de génération aho wabona ko bakuru bavuga ngo ubwana ngo buyakanye gato buzoca buva kwicata ati ubwana bibagira twe twabigize kera bazohera nyene bahere nibaza ko n'inzigo ibirimwo kandi uba wishize mu kibanza c'Imana numva ari icaha kidasanzwe yego kuba legend babona umenga muri hasi mwe bwapeti bw'ubu naco muri ko murakora kubona ibintu vyejo kandi ibintu vyejo nta muntu nomwe abibona nawe ubwiwe nabazejo
kwatumva ko nawe ejo ashobora gusubira kandi gukora ibintu byiza kubera ko atavyiyumvira ivyo bintu yiyumvira ati abariko bakora byiza ejo canke hirya ejo bizohagarara ati natwe twarakoze byiza birahera urumva bariko ishira mu kibanza c'Imana. Hari muri je ndigeze kuvuga ngo je ngo ni nka parfait ngo urashobora kubika umwota ko ndakuvuye mu ruhande ngo haciye amezi gizocihera ngo mbakanye ariko avuga abandi bari ivyo pana mwebwe uvyakira gute ko bari je babona menga abapeti bubu ntaco muri kumarakora abantu bo hasi sa yareka avuga abandi babibaza abandi iyo avuga wewe nyene navyo nari kuvyishura ko yigize Imana kubera ko ntazi ivyejo nta muntu amenye ivyejo yego umuhanura iki nta kintu kimwe ndamuhanura ni wavise ibintu ashaka gushikako ni wazi ibintu kandi nimba yarabivuze ari umuntu akuze afise impamvu yabivuze nanje ni nkuko ndiko nashobora kuba agenda bitahura ukunda bitahura nawe akaba bitahura uko bitahura kandi nta nikosa mba numva ririmo cyane yego ariko gucira urubanza umuntu ngo ejo canke hirya ejo ngo ntazoba gihari nibaza ko atari ikintu ciza yego tuzi turareka ibintu vy'inzigo kubera ibi bintu dukora igihe kimwe bizohera hari abantu benshi bari bahari bacancho amisi ba Christophe Matata bari benshi bagize ibintu bikaze cyane ariko uyu munsi nibagihari yego dukora ibintu rero nk'abashaka kubaka kuronderera inzira abandi gukorera abandi kubaka igihugu guteza imbere imiryango yacu tubikore nk'akazi yego tureke kubishira mu mutima mubi yego tureke kubishira mu mutima mubi uriko tubwira amajambo akomeye Kirikou ko tubwira amajambo akomeye uno muziki uri mu mutima mubi nivyo uvuze wumva ari umutima mwiza hari uburundi burorero nk'ubu ufise cyangwa busumbu na kamwe mfise nakubwiye we n'uri umumenyesha makuru ni ubibona je navyo nzi yego biriko biza kwindi point idasanzwe abapeti muriko murakora turabona D1 mu gifaransa mwita D1 apara D1 D1 ndaburavuze cyane D1 ubu turi mu gihe tubona abapeti muriko murakora muri nouvelle generation wagije no kuri YouTube ukabona ko muriko muranga ama views menshi cyane gusumba bamwe mbere mu ba legend ko n'aba legend basigaye baronka ama miliyoni iki nabonye rafa pasi twese turi mu kazi twese turi mu kazi udaba legend nabonye bashikira bari mu kazi muri turi muri vya bihe usanga bavuga ati nakasohoye n'impaka hako turiko turabona yuko hari na petition indirimbo zigashika kure mbere muri rusangi umuziki w'u Burundi uri kuratera imbere si KIRIKOU karatera imbere si drama tari karatera imbere si Big Fizz ari karatera imbere si na Big Fizz ari karasubira inyuma si Satuba ari karasubira inyuma na numwe ari umuntu wese atahura yuko ujya ateye imbere uri yateye imbere ari umuziki wacu buteye imbere nawe ari karatera imbere twese turiko turatera imbere yego kadabwe ni fact respect queen poem thanks itariki ya 28 gitugutu ni paringo ba ikidoma cishiki kwa bambape baze badushigikira abarundi batera iteka witeguye gute neza cyane niye performance zogira itandukanye n'ikindi warumaze gukora ha muri music n'ahandi henshi nzotambira ku nzara nzotambira ku mano hari indirimbo yitwa ngo kutuno nayo no kuyiperforming ndayikugabira asante sana nawe nugirizo cheating kutuno man kubikora neza ariko turashaka ko baza kudushigikira dutambe twirorera kandi bizere ko bazoryoherwa cyane ariko tubasaba abarundi bose baze badushigikira wifuza kuza mu gitaramo cyanyu igutika yigurira he kizobera hehe nimba utavyibagiye ndabisoma n'izina ry'Imana kandi buzobikate itariki 28 zo kwicumi tuzoba turi hano bitwa Ipari itariki 4 zo kwicumi na rimwe tuzoba turi Belgique itariki 11 zo kwicumi na rimwe tuzoba turi hano bitwa Lyon itariki 25 zo kwicumi na rimwe tuzoba turi hano bitwa Toulouse kaze kuri bose nakubonye wifotoje kuri Tour Eiffel cyo tuzobifa gusa gishaka kwifotoza mu Barundi baza ari benshi nibo bashaka cyane kurusha ikindi kintu cyo jewe that imatonge jewe batasidukanye niyo nka ngo bazi turabifa ariko bazoza baramusidukana niyo nka mwereka abanyamahanga mwereka ko diaspora y'u Burundi ikomeye cyane muri Europe muri zone Schengen mwamaze kuyikomeza kandi mukuru umuziki w'u Burundi sivyo none Kirikou kabisa baya kaperanye marache twigiye akapera ndatangiye basi bima kapera
bahereza agatunda basi agatunda agaperu kabimpa cyangwa bahakembe komsa akadimu none akadimu oya baha agacunga umwana afise energy yarampaye n'umwana wo mu moji yarampaye tuwanye umwe nyene maiji oya nanje yarankoreye madi byo twahuriye akili icyayi kiretso vanga tutavuze nuko boza kudushigikira navyo twabivuze nta kindi kintu dushaka kuvuga atari uko boza kudushigikira hama ibindi Imana irabibona bikomeza kuyindi poem ndagushimira cyane akili sana maji nuko reka ndabashimire mwese mwavye umurimo murabana natwe gutambara umugaza mbese mirana gwaza ariko mubana y'umutura ko rukundo kuri micro juste égal cadre from our shake black machine black behind the camera mwita umusaza kwa kundi ahandi dabura kuvya amazi komera mukabandira ibisavyo sifuru kumera ubiri bye bye cha la vista ula ushulo mushulo ushula none balman